Bamwe bati inzara igiye gutuma n'ivyahuha bihuhuka, abandi nabo bakavuga ko badashobora kubaho atagafu baronka. Abo ni bamwe mu banyororo bo mw'ibohero rikuru rya Gitega bavuga ko bamaze indwi yose atagatsima bakojeje ku munwa kubera ko bataronka ifu y'imyumbati canke y'ibigori. Nk'uko amakuru dukura aho muri iryo bohero abivuga, kuva ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 z'uku kwezi kwa Ntwarante niho abo banyororo baheruka guhabwa ifu, bikaba vyari bitegekanijwe ko imara iminsi 4, no kuvuga gushika ku munsi wa mbere w'indwi iheze. Indwi rero ikaba irumanye bafungura ibiharagi gusa, navyo nyene vy'intica ntikize. Mw'ibaro rikuru rya Muramvya hoho ibintu bisa n'ivyayangaye, kuko amakuru dukurayo amenyesha ko abanyororo bamaze indwi zibiri bataronswa ifu y'imyumbati. Kubw'ayo makuru nyene muri kino gihe abo banyororo nabo nyene babeshejweho n'ibiharagi, kuko arivyo bisigaye gusa mu bifungurwa baheruka guhabwa. Ahandi radio RPA yashoboye kumenya ni mw'ibohero rikuru rya Ngozi, hoho ibifungurwa birahari, ariko amakuru dukurayo amenyesha ko bamaze iminsi 2 badafungura ibiharagi kubera atankwi baronka zo kubitekesha. Abafungwa bari kurushi ngo nibo bashobora kuronka udufaranga two kugura amakara kugira bashobore guteka ivyo biharagi. Abanyororo bo muri ayo mabohero uko ari 3 basaba ababijejwe kubagarukira amazi atararenga inkombe ngo bicwe na kigoyi.